Ndakuramutse nanaguha kaze mu mwanya wacu we ukunda kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twagutunganirije. Amakuru yihuta cane avuye mu bushikiranganji, mu nama nshingamateka ndetse no mu nama nkenguruza amateka. Ibihangange mu bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu c'Uburundi batanguye gusubiranamwo umuriro uriko uraka hagati ya Ndayishimiye Varisito n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Izi mpari zivutse zoba zifatiye kuki? Ese uku kutavuga rumwe ndetse n'abantu binjiye mu butegetsi bw'Uburundi boba bagiye gusambura imigambi yose ya CNDD-FDD ndetse na cane cane ivya Ndayishimiye na Bunyoni vyoba bitanguye gufata iyindi ntera. Amakuru dutohoje arerekana neza yuko ibikomeye vyoba bigiye kuba mu Burundi inyuma yaho abategetsi bamwe bamwe batariko barumvikana ku ngingo kandi zikomakomeye, ndetse Ndayishimiye Varisito akaba agenye mu mabanga umuntu akomeye cane, ndetse ico kibanza aronkejwe kikaba gishobora gutuma leta ya Ndayishimiye Varisito isambuka kandi agashira ahabona ivyo vyose biriko birabera mu butegetsi bwa Ndayishimiye ndetse no ku ntwaro ya CNDD-FDD, na cane cane yuko uyo agenwe mu mabanga na Ndayishimiye Varisito ari umwe mu bagwanya cane leta ya CNDD-FDD nk'uko turibuze kuvyumviriza muri ano makuru. Ese uyo muntu agenwe mu mabanga yoba ari nde? Ni iki vyamuranze muri kahise kiwe? Indyane ndetse n'impari, ukutavuga rumwe hagati ya Ndayishimiye Varisito n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni zoba zifatiye kuki? Ese ninde azoshirako akadomo ku birabana n'izo ndyane ndetse no kutavuga rumwe muri izo mpari ziriko ziravuka hagati y'abategetsi n'ibihangange ngaha mu gihugu c'Uburundi? Amakuru twatohoje yose ndaza kuyakubwira ingingo imwe imwe, ndetse tuze no kugenda turaba icemeza yuko umuriro watse ndetse vyoba bigiye gutuma leta isambuka, canke se ngo hakabamwo ibintu bikomeye cane aho abategetsi ubwabo batanguye gusubiranamwo kubwo kutumvikana ku ngingo zimwe zimwe. Izo ni impfunyapfunyo z'amakuru turibuze kurabira hamwe ido n'ido, ariko imbere yuko tuyabandanya turaba ibiriko birabera mu nama nshikiranganji, mu nama nshingamateka, mu bihangange mu bategetsi bakomeye ngaha mu Burundi, reka mbanze ndagusabe gufyonda subscribe canke se sabone kugira igihe cose turonse amakuru mwene nkaya uraje uba mu bambere bayaronka. Uhejeje gufyondako ndagusaba kubandanya kubana natwe ndetse ugakurikira neza ukumviriza amakuru twakoreye amatohoza yizewe, y'amakuru utazokwigera urondera ahandi ahariho hose usivye ngaha, amakuru yatohojwe neza n'abamenyesha amakuru b'abahinga. Hano makuru yacu reka tuyatangure, ariko mbere mbanze ndaguhe ikaze. Ushobora kuba wutwumviriza uri ngaha mbere mu gihugu cacu c'Uburundi, ushobora kuba wutwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi, ushobora kuba uri mu makungu ya kure. Ndaguhaye ikaze cane nanakenguruka kukungene mutwereka urukundo mu vyo tubashikiriza vya misi yose, akaba arico gituma na twebwe nyene tutazahengeshanya kubakorera amatohoza ndetse no kubashikiriza inkuru zitomoye kandi zikorewe amatohoza n'abamenyesha amakuru b'abahinga. Reka rero nk'uko bisanzwe twitangurire ano makuru yacu turaba imvo n'imvano z'indyane zavutse mu bategetsi ngaha mu Burundi n'icoba kigiye gukurikira. Vyatanguye aho inyuma y'amezi 5 agenye leta, Perezida Ndayishimiye Varisito akaba yagenye abafasha abashikiranganji mu ndwi iheze. Amezi 5 yari menshi, benshi bariko bibaza ikitagenda muri leta mvyeyi, leta nkozi.
ubundi abashikiranganji nk'uko bisanzwe bakaba hari abagenwa mu mabanga kugira bafashe abashikiranganji. Kuri ubu ngubu rero amezi atanu yari benshi bariko baribaza ikitagenda, ubundi abashikiranganji bagenwe mu mwanya wa hafi cane, haca hagenwa ababafasha. Kuri ubu siko vyagenze rero, ariko biraboneka yuko umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji canke se secrétaire permanent ajejwe gukurikirana inzego zose z'ubushikiranganji be n'umuvugizi w'umushikiranganji assistant du ministre, ibi afasha umushikiranganji gutunganya imirimo yiwe ndetse no kumubera aho adashobora gushika. Benshi rero bari bamaze igihe bibaza impamvu abo bategetsi batevye kugenwa, mbere rero ngo muri rusange bakanabishira ku vyo bafata nk'inyinyurana rigikomeye cane rinyegeje ryoba riri hagati y'abategetsi babiri bo hejuru cane muri leta. Bivugwa yuko hari impari zavutse hagati ya Ndayishimiye Varisito n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ku kutumvikana ku bitegerezwa gukorwa ndetse n'abagenwa muri ivyo bibanza. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ngo yoba atashigikiye igenwa ry'abo bategetsi, yoba rero ngo yafata ko ryakumira abitwa ko ngo bamuyoboka, na cane cane yuko bivugwa yuko hacitsemwo ibisata bibiri. Ndayishimiye Varisito afise abo akorana nabo n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni afise abo akorana nabo, ndetse ngo vyoba bitanguye gutuma leta icikamwo. Kuri ubu ngubu rero amakuru dufise akaba ari uko ibintu bitameze neza nk'uko turi buze kuvyumviriza vyose muri ano makuru. Gusa kuri ubu ico kibazo kikaba carangiye aho kuwa 26 Munyonyo 2020 aho Perezida Ndayishimiye Varisito yasinye ingingo zitari zike zigena abo bategetsi batari bari mu mabanga. Nk'uko bimenyerewe mu butegetsi bwa Ndayishimiye Varisito, igihe kinini cane canke se igice kinini cane c'abagenwe ni abanywanyi ba CNDD-FDD, naho abaseneri bo babandanya gukumirwa nk'uko vyagiye biraboneka. Gusa turabe impari zavutse ndetse n'ivyoba bigiye gukurikira, hakaba hari amazina abiri yabonetse kurusha ayandi mu bagenwe bose. Muri ayo mazina rero ari nayo turi buze kuraba icoba kigiye guca gikurikira. Harimwo uwitwa Adolphe Banyikwa, hakazamo uyo yahoze yegereye cane Agathon Rwasa, munyuma aja muri FNL ya Jacques Bigirimana, akaba ari nawe yagenwe kuba umuvugizi umwungirizi w'umushikiranganji w'akazi n'abakozi ba leta. Akazamwo kandi Anicet Niyonkuru asanzwe arongoye umugambwe CDP, we rero akaba yagenwe kuba umunyamabanga atayigayezwa mu bushikiranganji bujejwe kumenyesha amakuru, ubuhinga ngurukana bumenyi ndetse n'ibimenyesha amakuru. Ndakwibutse yuko Anicet Niyonkuru yatahutse mu mpera z'umwaka w'2019 avuye mu Budagi, aho yari amaze imyaka itari mike, ubwa mbere rero nk'impunzi, mu nyuma nk'uhatuye. Muri Munyonyo umwaka w'2015 yarinjiye mu runani Senaredi rutemera ubutegetsi bwavuye mu kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, mu nyuma kandi araba umunyamabanga nshingwabikorwa w'ubwo runani. Muri iyo myaka itanu ari mu batavuga rumwe na leta, bakoresheje amajambo akomeye cane yo kugwanya rwose ubutegetsi bwa CNDD-FDD n'umuhisi Petero Nkurunziza. Kuri ubu rero yinjiye mu butegetsi bwa CNDD-FDD, ari naho tugiye kuraba ivyoba bigiye guca bikurikira inyuma y'impari zitari nke zabaye mu kumushira muri ico kibanza
aho umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ndetse n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Kizigenza Evariste biboneka yuko ibintu vyayangaye. Reka twirabire uturorero dukeyi dukura ku rubuga rwiwe rwa Twitter, ni ukuvuga nyene uyo yagenwe muri ayo mabanga. Turabe amajambo yagiye arashikiriza ndetse n'ivyo yoba agiye gukora muri leta mvyeyi, leta nkozi ya Ndayishimiye Evariste. Kw'igenekerezo ry'icenda Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2018, Anicet Niyonkuru yaranditse ko Uburundi ngo buzokwama mu kajagari igihe cose buzoba burongowe na CNDD-FDD. Kuri ubu ngubu iyo CNDD-FDD avuga ayirimwo ndetse afisemwo ikibanza. Ese azoba akora iki canke se niki yoba agiye guhindura? Tubandanyije kureba n'izindi nkuru canke se n'ayandi majambo yagiye aracisha ku rukuta rwiwe rwa Twitter. Kw'igenekerezo rya kabiri Rusama umwaka w'ibihumbi 2017 yanditse avuga ko Perezida Nkurunziza ari akamaramaza ku gihugu canke se honte nationale. Aho ni mu gihe yari yaraye ahaye agashimwe umwigeme ngo yamurereye abana. Ku wa 13 Rusama umwaka w'ibihumbi 2017 kandi uyo Anicet Niyonkuru yarateye intege abasirikare bagerageje gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Arababwira ati ntimwihebure, kunanirwa navyo birimwo isomo. Kw'igenekerezo ry'icumi Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2017 yaranditse ko abaririmba ko mu Burundi hari amahoro ngo ari ba Nyamitwe ndetse na ba Yakobo Bigirimana yise Griot du pouvoir. Ni mu gihe kuwa 26 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2018 yiyamirije icubahiro gihabwa imbonerakure kurusha abajejwe umutekano. Nayo kuwa 8 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2017 yaranditse kuri Twitter yiwe yiyamiriza umugambi w'ibwirizwa shingiro rishasha yabona ko ngo ari icobo cimbiwe Uburundi. Mu nyuma rero akaba yaranditse inyandiko nyinshi ziyamiriza iryo bwirizwa shingiro. Nayo kuwa 8/0 umwaka w'ibihumbi 2019 yariyamirije ibikorane bitunganywa n'ubutegetsi, akabona ko ngo bihonyora ibwirizwa shingiro mu kwisunga ico yise secte de la famille Nkurunziza canke se bisiguye idini ry'icaduka ry'umuryango wa Nkurunziza. Hari ikintu gihambaye cane Anicet Niyonkuru yanditse ku wa 3 Mukakaro umwaka w'ibihumbi 2018 igihe hari impunzi zatahutse Burundi zivuye muri Kenya, aho yagize ati kubera gufatwa nabi mu mahanga impunzi z'abarundi zitamwo kuja gupfira i Burundi ha gupfira hanze. Leta y'u Burundi ntize ihirahire ngo ibifate nk'ikimenyetso c'uko amahoro yagarutse. Kw'igenekerezo ry'icumi kandi Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2019 mu gihe Willy Nyamitwe yariko aramukeza ko ngatashe kwishikana, Anicet Niyonkuru yamwishuye ko ngo Burundi ari ubw'abarundi bose harimwo abatavuga rumwe na leta. Ngaca rero agira ko ashimika ko adatashe ngo gusenga ibibanza muri CNDD-FDD canke se muri leta. Aya majambo rero yagiye arandika muri iyo myaka 5 iheze, hakaba harimwo ukuri kwinshi. Abihweza ibintu n'ibindi bariyumvira ese mu mabanga arimwo yobandanya guhagararira ukuri na kare ngo umugabo yihindukiza ku kirago atihindukiza mu ijambo. Ikibanza harimwo
azoba agaba ibimenyesha makuru vy'igihugu, mbega yemwe azovugisha canke se azovyigisha guhindura imvugo, bitangure kuvuga ukuri, canke se niwe agiye guhindura mu gushimagiza amabi n'ibinyoma yahora yiyamiriza. Ivyo vyose nivyo abantu bamwe bamwe biyumvira ndetse bibaza. Aho rero ngo niho ubugabo bwiwe buzobonekera. Urwandiko rwiwe rwa mbere yacishije kuri Twitter, Anicet Niyonkuru nk'umunyamabanga ntayegayezwa mushasha ajejwe ivyo kumenyesha amakuru, akaba yarugeneye iradiyo y'ijwi ry'Amerika ritacemewe kuvugira mu Burundi. Bamwe rero bibaza yuko coba ari ikimenyetso ko ngagiye kugwanira ubwigenge bw'ibimenyeshamakuru n'iyugururwa ry'amaradiyo yugawe. Niyo bikora rero ngo ntawe utazomushima. Ni mu gihe Perezida Ndayishimiye aterekwa kugena abava muri CNL, umugambwe utavuga rumwe na CNDD-FDD wa Agathon Rwasa. Igenwa rya Adolphe Banyikwa na Anicet Niyonkuru ryoba risiguye iki muri CNDD-FDD? Kuri bamwe babifata nko gushimira intumwa CNDD-FDD yari yarungitse gusambura abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abandi bati kumbure ni ubutumwa buhawe abatavuga rumwe na leta. Kazoza rero ngo niko kazerekana ico ivyo bisigura. Nayo amezi 5 vyatwaye kugena abo bafasha b'abashikiranganji ngo ni ikimenyetso ko leta nkozi itihuta nk'uko ibivuga, ahubwo ngo ko ishobora kuba inarimwo impari zikomeye cane no gucungana bikomeye hagati y'ibihangange n'abategetsi bakomeye muri uno mugambwe. Abagenywe muri rusange rero bakaba bahamagarirwa gukomeza ndetse no gukorera abarundi n'abarundi bose kurusha ababagenye canke se ababashize muri ivyo bibanza. Ngayo ibiriko biravugwa mu mugambwe CNDD-FDD, imari abagenwe mu mabanga batavugwa ko rumwe ndetse n'ivyo babigiye guca biba. Ndakumenyesha yuko igihe cose bifuza kurajondera amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi bitosoye, ico usabwa atacindi usivye kumanuka munsi y'ivideo ugafyonda subscribe, maze igihe cose turose amakuru n'ibiganiro ukaba mu bambere babironka. Ndagushimiye cane. Mukanya n'izindi nkuru ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Komeze kugira ibihe vyiza cane.